wanteye waruzi ko ndagiye ku kazi rero uri umugabo nkanje uri umugabo nkanje reka rero wewe tugwane wewe nanje nta munda mureke wewe tugwane wewe nanje we ni wanesha uko jewe ntacyo ngicera musanzwe umugabo agenda mu rugo umugabo atamutelefone hari icyo basatira ku mugore bisigura rero biboneke yuko rero wewe kabasi na mwazi yanje Shagre. Every story matters. Well, no, my people, it's another day, it's another blessing. Kwa nama kumusikundi wakunzi ba STV. Show boy done for real kuri MIC za STV. Sasa bakunzi ba STV, mwibuka munyu umujyango muca mwibuka content ko turakora ya Daiso hamwe na Jaja na Ange. Rero sasa no musi nje gituromboka kubaramutsa kubaraba ndabukuntu bameze bazi ko twazize nga abavuga yuko Daiso nanje bagira bibaruke bagira nkomwane. Sasa navuze ati no musi ganje kubatemberera ndabatungure reka twinjire hano. wewe ama Sasa bakunzi ba wewe wambie wiki bakunzi ba STV bini wambie ushakuzira ivyo bizi wewe Tunzi kwanje afisi ndakubwira we ndakubwiye yuko uteza kuza amafaranga uteza kuza ningo tumajeni igira kubanda bona uteza kuza amahera ndakubwiye Sikuza kuza STV bino bintu ntazogera gute kuniko afata umugore afisi ndakwiye uteza kuza amahera na mungu wara aje kunondera kwa mahera nabi ndi kumenya ora mukuru wawe wewe ababi batushaka shaka kuzira wewe ndakuza nje ngurumba amahera yako kwa manu zikari broken ubiti ubita ubita ko broke bro shasha teza ngiri ngukuzira amafaranga ora Tendaramiwe n'ubuzi bangu teza kuzira amahera para uma wiriti odi teza kuzira amafaranga sasa kunze ba STV je sinzi kintu ashiko bizogenda kose odi Daiso uri kwa kwita umugore kwe oya banzure Daiso Daiso uri kwa kwita umugore afisi ndakwera none Daiso uri kwa afisi none muri kumuhora kubona Daiso Daiso uri kwa afisi ndasha Daiso ndagusabye kamusaba amahera none na ndondere Jaja tuvugane gatonya Daiso yabikora mukubise none na makofe tuko turumva ngaho niko yakubwiye yabikora mukubise ese sori kumuhora iki Daiso none nkubura ni wa munsi urashaka kuza ntagutumiye uko ukinjira ukaze wanjye Daiso umugore icambere afise inda ivyo byumviye gute jina nyumveze wewe kumanda kwanze reko ukambagaza byande iwawe usanga na office na office hakabasha ngire ukubwira ati Daiso umugore afise inda bino misi akira agura amata meruko kashasa ngo urikura mukubita Daiso usanze uramukubita niko yakubwiye Daiso kujene kumenga mwari mukundana kiya gihe mwafuye iki reka shareka reka shareka una mwafuye iki kujene ko ndumva urikura musaba amahera uriko musaba na amahera yiki amani kora musara yazi arayazi amani kora musaba ni watsiga atangaraje sasa bakunze best ibi binavyo nkatari arazi neza ibyo twavuganiye nawe twavuganye ayazi ibintu bimeze gutega Daiso ndashaka kumenya jenzi yuko nsanga muri mu mapenzi malove kuya wamusaba ngo ngushire ngo ndaguhiki ngo ndaguhe apple giriki kiranzi kare ndabasanga ibyo sanga uriko namukubita sawa umviza nkubwire je mbere kuza hajya hose imbere kuzana umukobwa gore je umviza nkubwire sinde kubita umugore ahubwo we musanzwe wanteye kuko umviriza nkubwire kuko icyambere na mbere wewe ntana muri wanyu fisi fisi none kubera iki ishobora kuza mu rugo abashitsi bose baza Daiso mu rugo numanze abashitsi bose baza mu rugo mubanza kora mukanya mubanza kubazanya kuri telefone ngo ashaka kugukubitira surprise uko nyine akazi barambaza nyene musanzwe umugabo agenda mu rugo umugabo atamutelefone hari icyo basatira ku mugore bisigura rero biboneke yuko rero wewe kuza ngahi wanje ushobora kuba usotera umukobwa musotera gute gashande yutamusotera yo butamusotera wari kumanza kwambata ko ndi muhira
Sinarinzi yuko muri mu mapenzi. Rero wewe na umviza Kintu rero. nakimwe just nondera kuri yanje. Sawa, umviza rero wewe umusango wo wanteye. Waruzi ko ndagiye ku kazi. Rero wowe umugabo nkanje. Su. Wowe umugabo nkanje. Reka rero wewe tugwane wowe nanje. Ha munda mureke wowe tugwane wowe nanje. We ni wanesha. Uko je ntacyo ngicera. No, je ndakunda kubaza ikibazo. Reka tugwane. We ni wanesha, unesha uyundi. Acha sigara ngacha nkagenda. Ngenda kubaza ikibazo. Ibyo byo kugwana je sanje ngakugwana. Ngenda kubaza ikibazo kimwe. Ibyo bintu ukora mubwira ngo n'umusini wategezwe kuzana amahera. Ibyo bintu wasiga atangara. Iyo dose uri kwansibiza inyuma ntabwire kumva. Wasiga atangara. Wumva ibyo ndakubwiye ati wowe wanteye umunsi. Nawe uri muto biri wewe Ndakubwiye ati wowe wanteye. Reka rero wowe nanje ko wanteye. Tugwane wowe nanje. We ni wanesha. Jaja abibona abivuga ngo wenu abwira mushiki wawe ngo ntazi yari karaje. Urumva dose kumuntwara mu kanwa. Wazamuna jaja cyangwa Baramutsa no kubaramutsa narinze kuko we ndakubwiye ati we wamaze kuntera. Kuko imbere kuza gahi wanje bari kumanza kwa telefone. Ni wa telefone. Bisigura yuko rero we ntiwajirondera jewe. Wajirondera jewe. kumuhora ikibazo. Reka rero wewe nanje wowe umugabo nkanje. Sinaje ngakugwana. Uko nuvyemera. Nuvyemera none uje kubwira. Konda vyumva. Kugwane wowe nanje. Hamunesha uyundi atagenda. Cyanga sigare ngaho. No sigara mu rugo rutari Ivyo mbona jewe. no sigara mu rugo atari None wewe musange mu mwanya ushaka. konda kubaza igituma aje ari karari. None wowe ushobora gusohoka basi. Kuneza Ndamubaze yanje basi. kuneza yawe wowe ushaka gusohoka. Goro Ntabwo bagikeneye. Rero mu mwanya rero wowe ushaka gusohoka kuneza cyane. kabasi namubaze yanje ku. Sagre. Macho. Mukesera ndakisiri. Kunzi ba Steve Mugesera kabisa. Ibintu byarabaye ndanse. Bose kunzi ba Steve. Sasa yareka duhagarikire ngakwe. Wabonye yuko twaje usanga dahise ariko ashwana n'umugore wiwe ariko ashwana nanje. Sasa sinzi cyo bariko barashwanira exactement. Nzi yuko ari ibintu usanga bameze neza baryohewe. None ndabira musanze bariko barashwana. Mbwa sinzi cyo bariko barashwanira abakunzi ba Steve. Mbwa rero sasa jewe content ndahagarikiye ngaha. Every story matters.